Revera Jose Benjamin Perez Mantos wa Puerto Rico. Amen kandi amen. Urakoze cyane missioneri Miguel Bermudas Marin kubw'ujya mugisha udasanzwe ejo nijoro wamvuze ko uvuga no kwihanga ry'Imana ryose abantu b'Imana bose. Iryo jambo ryose turivugiye tuti amen kandi Imana muri uno mwaka wa 2022 ese yoshemagizwa mu bantu bayo kandi vuba tubone kugendererwa uko tweretswe n'ivyanditswe vyera hamwe n'ubutumwa bwa Data Branham, ariko kugendererwa kwa bijya biremwa vy'abamarayika biri muri paradizo mu buringanire bwa gatandatu, buri ntumwa iri kumwe n'umugwi wayo aribo bazobana natwe muri uko kugendererwa gukomeye cyane ariko kuzuka. Kandi muri uno mwaka turasaba ko Data wo mw'ijuru yoshitsa iryo sezerano buri gihe mu mwaka twinjiyemwo, niwo mwaka tutakambira Imana tukayisaba kugira ngo Imana ishitse isezerano ry'umuzuko hamwe no guhindurwa kwacu. Ndatasha missioneri Miguel Bermudas Marine n'umugore wewe Rusi na bene Data bose bakoraniye haya muri Feviva na bene Data bose bakozi b'Imana abariko baratuganiriza uyu munsi muri zino ntasho n'amajambo meza cyane twayabitse mu mitima yacu, ndetse na bene Data bose bariko baratwitegereza biciye kuri internet muri kano kanya uyu munsi kwa gatandatu tariki ya mbere y'ukwa mbere muri uno mwaka wa 2022. Twebwe hano ndizera ko Yoweri ari we yatubwiye ko twebwe tutazana amajambo yimbitse canke ibintu vyimbitse ivyo vyazanwe n'umuvugishwa, twebwe ahubwo turabasubiramwo ivyo Imana biciye mu muvugishwa wayo yazanye, izana mu bantu bayo muri buri gihe na buri kiringo. Kandi nashaka kubabwira incamake kandi ndipfuza yuko ivyo vyoba ibintu nko kwa gatandatu heze, ibintu vyo mu muryango turiko turaganira twese turabavandimwe abavukanye, kandi tugiye rero kumerinda kugwara tuvuge dufoboye kiriya gihe aho Mwendata William muri rya misi yararembye cyane hariya itariki 2 z'ukwa gatandatu muri 2017. Uwa munsi yarababaye cyane, ababaye cyane. Twaravuganye ikindi gihe nuko arambwira ko vyari bikomeye cyane bihambaye cyane. Ndamubwira ati ibyo fise je nibaza yuko yari yamaha yangwara yarafise. Arambwira ati benjo ya toya kuri we sinatahura mwako kanya neza ko vyari ko biramubako. Hanyuma yaransiguriye yuko yari kaca muri ziga ntambuko ndwi iyo munani, igihe yaneshi ya mbere ya kabiri ya gatatu ya kane ya gatanu ya gatandatu n'iyindwi. Hanyuma tuzotahura ingene ugo rugamba rwagenze. Iyo munani yaciye abwirwa ati igihe cawe carangiye utegereza kugaruka. Utegereza kugaruka ati igihe cawe nawe kigarukiye. Nawe yasabye umwanya, yambwiye ati benje nasabye umwanya kuko abantu ntabwo biteguye. Nuko ndababwira ati Imana ishimwe ko Imana yemeye ko ugaruka ukabana natwe kugira ngo ivyo bicitswe mu buzima bwacu muri twebwe, ko umubiri w'ibanga w'abizera woba witeguye. Hanyuma igihe yanganiriza ivyo muri Ezekiel ko yongewe uwundi mwanya, aho naciye ndababwira ati Mwendata William ni vyiza ko wobivuga, ati nzogushingira intahe ko ari uko biri. Nawe muri ubwo butumwa nyene mwebwe muburondeye yaciye yongera arabuvuga, arabigaragaza, arabivuga n'umunwa wiwe impamvu yari yagarutse ico gihe. Hanyuma imbere gato naciye ntahura ko ari ikintu mu buzima bwiwe cari cabaye kuri iyo tariki ya 14 yo kwa gatandatu.
bwari ubukozi butandukanye. Ntabwo nza kuvuga ibyo ari byo by'ukuri kuko mwe murabizi. Uhereye ubwo kabandanye yaciye akora ubukozi butandukanye n'ubwo yohora akora, hari nabwo Imana yamurimwo kumbure mu buryo atamuntu n'umwe yabitahuye. Ego mwaba mwarabitahuye, ariko ntabwo yigeze abivuga abifoboye. Ariko mu butumwa hose tuzosangamwo iyo ntambuko intambuko yari igiye gutangura, nk'uko Yesu ku musozi wo guhindurirwako hageze igihe ubwo yahinduwe. Muri ico gihe rero yari kumwe natwe, ibintu byinshi, impinduka nyinshi, impinduka reka tuvuge ngo z'uburyo uko igihe cyacu cyose cyagiye kirashitswa, nk'uko byabaye ku mubatizo, nk'uko byabaye ku guhamagara abantu, ibyo byose. Aho rero muri 2018 igihe yambwira ati Benji, ati sozera iby'umubatizo, ati hagarika guhamagara abantu mu butumwa, ucuka tukure kw'ico gipande, nuko ntushire ku kw'ico gipande cyo guhamagara abantu canke umubatizo, nuko ushiremwo gusa ubutumwa. Ndamubwira ati ni byiza. Hanyuma yaciye yongera avuga kuri ico cigwa, kuko hari bamwe batashaka, bavuga bati ntibishoboka. Nuko we yakoze izo mpinduka, kuko mu kuba intumwa y'ikiringo no mu kuba muri ano mayira abiri y'igihe, nuko rero niwe yarajejwe gukora izo mpinduka z'ikiringo. Impinduka z'ikiringo ni impinduka zikomeye cyane ku bantu, kuko bamenyereye canke bamenyereye ikiringo kiba gihari. Igihe rero habaye impinduka z'ikiringo, si bose, ariko bamwe birabagora gukora izo mpinduka, birabagora gukata iryo korosi. Aho rero igihe yambwira ko twokuraho umubatizo n'ibindi bintu nk'ibyo, hanyuma yaciye ambwira yuko tworeka gukoresha izina ry'Umwami Yesu Kristo mu gusenga. Ndata William, otoya uzovuge gusa ati semigisha y'amareka w'isezerano, Imana Aburahamu, ntushiremwo, ntuvuge. Ndavuga ati ni byiza, ati turiko twinjira mu kintu tutariko turabona. We buri gihe yaranganiriza akambwira ati byo muzobibona mu bitabo. Byagenze gute? Kwa gatanu uheze no kwa gatandatu narabonye ikintu mu butumwa nari narabuze, ariko ndagisanga mu vyanditswe, kuko buri gihe yaravuga ati ibyo ukora byose, kandi ibyo ntibyatwebwe twese, kuko yarabivuze mu butumwa, bitegerezwa kuba bishingiye ku vyanditswe, kuko marayika buri gihe ashingiye ku vyanditswe. Mbega ivyanditswe ntibivuga biti vyanditswe ngo? Kandi buri gihe yarambwira ati ibikorwa byawe byose ubishingire, ambwira ku giti canje ku bikorwa nkora, ati ibikorwa ukora biba bishingiye mu ijambo. Uko niko biri kuri umwe wese muri twebwe. Ibyo dukora byose tubikore dushingiye ku masezerano n'ijambo Imana yazanye biciye mu ntumwa yayo. Rero aho igihe we yari karambwira ivyo ko twobirondera mu bitabo, ndetse bitahura, ariko navuga ati mu bitabo gute? Ni gute no birondera mu bitabo? Ati mu bitabo by'ubutumwa. Ego nibyo byose, ariko we yari yasize ibitabo vyiwe. Aho rero igihe yambwira ati mu bitabo aba ariho birondera, hamwe Data Branham avuga ko mwihema canke mu gukorwa kwa gatatu ko hazovugirwa canke ko hazomenyekanira ibiri hagati y'imirongo. Kandi kimwe mu gice aho, reka tuvuge mu buryo buciye bugufi, ahashobora gushikirizwa ikicanditswe ni muri ibyo vyanditswe. Ivyo yarafise ngaho nk'akarorero, yarampaye akarorero, arambwira ati aturibuka igihe mwenda Data Branham, aho ni incuro imwe aho twari twagihariye muri Jeffersonville, arambwira ati nivyashoboka uzurabe namba uzoronka igitabo aho mwenda Data Branham yanditse mu kimatanije c'indwi. Ati iyo muza kumenya ibiri mu gitabo canje vyanditswemwo, hagarara ntubandanye. Aravuga ati aho handitswe ikintu, umugwa mwenda Data Branham ukibonye, hari ikintu kizotera ivyo. Babirondeye, ati niwe kironka uzugisabe naba bazokiba. Imana buri gihe izoshitsa umugambi wayo. Twaba dufise igitabo canke twegifise, murabe ivyo Imana yakoze. Muri vyose Imana yashitsa umugambi wayo n'intumwa y'igihe, ariko nicerekana reka tuvuge ko
ko ibyo mwedata Branham yategurije byabaye neza neza ibyanditse muri ico gitabo. Bo kubera ko badafise ubumenyi, turakunda umuryango wiwe, turakunda abizera mwedata Branham, turakunda na mwedata Branham, ubutumwa bwa mwedata Branham, ariko mu kutagira uwo muco bwo bumenyi twebwe dufise, bashobora gusoma ngaho ntihagire ikintu na kimwe babonamwo. Nawe arambwira ati niwashobora kuronka ico gitabo uzoca ugisaba. Aho rero ibyo vyanteye, muri iyo minsi nagiye, igihe twagenda ngeragera kuza kukirondera, ariko cari gifiswe n'umuntu kugeza n'ubu aracari hariya. Namba biri mu nteguro z'Imana ko tuzokironka, Imana niyo izovyikoreye, ariko kumbura Imana niyo akora ku mutima Yozefu kwa bijya twamushiriye. Aho rero tuzobona ingene Imana izokora. Ariko igihe yambwira ati aho uzosangamwo ivyo mwedata Branham yavuze mu gitabo c'imirongo, ko tuzobona ibiri hagati y'imirongo. Yaciye ambwira ati bisome kuri paragrafu ya 96 mu gitabo c'imirongo, urupapuro rwa 12. Ati ubu rero vyanditswe hagati y'imirongo akenshi. Ahandi naho yavuze yuko na Bibiliya nayo nyene yuko uyisoma ivyanditswe hagati y'imirongo. Ati igihe tuzoba tugize ihema nini Karupa Katedrale ryubatswe ahantu runaka, bizofata umwanya munini kugira ngo tuvuge kuri ibi bintu biri hagati y'imirongo. Mugabe ku muzuko ingene bizoba ngaho ari byiza cane, gusa mu mukunde nawe azobihishurira. Ivyo rero byaranshishikaje cyane igihe yabimbwira. Sinatahura ibintu byinshi igihe yari karabimbwira yuko twokuraho umubatizo, ariko yarampa imirongo nkayandika nk'uko mwedata Miguel abizi, kumbure n'abandi bapasiteri. Yarambwira ati andika ibi nibi, ati bijanye n'iki cigwa, ariko kumbura umuntu abisomye nta na kimwe yabibonamwo. Ariko igihe we Imana yamujana, niho narondeye igice aho mwedata William yari yarampaye uno murongo, ariko se nibwo bitahura. Twavuga tuti urupapuro rumwe rwo mu gitabo c'imatanije, twavuga ngo twatwaye imyaka myinshi, sinzi igituma yateba mu kuncapira utuntu akoresheje imirongo myinshi n'utuntu duto duto nk'utwo. Ubwa nyuma narasabikanije namwe amakomanteri ibintu we yanditse, kuko ndazi yuko ivyo bizoba ivy'ubufasha canke biriko biraba ivy'ubufasha kw'ishengero. Akenshi baravuga bati Benji yishinga gusoma ubutumwa bwa mwedata Branham nubwo mu kindi gihe. Yego nubwo mu kindi gihe, ariko kubera ko ari urufatiro, mwedata William yarambwiye ati utegura inyigisho ku cigwa ngiye kuvuga, nuko ushiremwe ivyo mwedata Branham yavuze kuri ivyo ubisomere mu ishengero. Nuko rero nakurikiza impanuro ziwe. Aho rero muri ubwo butumwa, nk'uko biri nka ca gitabo twakora, ni umwiteguro kugira ngo abantu babe bazi batahura ivyo ari vyo, no kuzoba ari gushitswa ko kuza kwa kabiri. We yabaye integuza mwedata Branham yo kuza kwa kabiri ko mwami, kandi yakoreye ahera. Nkuko yambwira ati umwe wenyine azokorera ahera cyane ni intumwa y'ikiringo. Ibyo twaravyumvise mu butumwa, ndibaza yuko bwari ubwejo, ndetse no mu mirongo itandukanye twasomye. Ariyo mirongo ngira akamaro cyane, imirongo twasomye ejo, aho imbabazi z'Imana zari kuba ziri hariya hanyuma mu ishengero. Hanyuma ku rupapuro rw'12 munyihanganire, kuko kubera ko twebwe abakozi b'Imana tudahagarara imbere ngo dusome ama-extracto imirongo, twebwe ntitumeze nk'umuvugishwa, ko muvugishwa byose bibe tunganije neza. Ariko Imana iradufasha, kuko irazi icipfuzo cacu, irazi ico twifuza ko ari ukuba twiteguye, kandi kidutegura ni ijambo. Nico gituma ninabasomera nk'uko simbasimba nkasoma utuntu tumwe gusa mfise, muraza kunyihanganira kuko turi mu muryango, turabavukanye. Hariho ubutumwa, igice c'ubutumwa bw'igitabo c'ibimatanije ku rupapuro rw'112 haravuga ni umwe mu mirongo yari yampaye we igihe yambwira ko twohagarika umubatizo. Yarambwiye ati ivyo biri mu bitabo, kandi ivyo reka tuvuge ngo bifise ishingiro. Ni vyiza, ivyo byose nagiye ndavyandika,
kandi iyo ngiye gusoma umwe mu murongo mwiyo nca mbandanya n'uyundi haravuga ku rupapuro rw'112 mu gitabo cy'Imitari ati inzamba buri gihe itangaza urugamba canke amadidane ya politike, kandi aho niho haca hahera hakaba urugamba. Wewe uzungurutse muri politike ukabona ukuzazanirwa kurimwo nk'uko bimeze uyu munsi, nuko rero wirinde kuko intambara iregereje cyane. Ubwami n'ubu buracari bwa sekibi, n'ubu aracafise ico gipande ico gice mu biganza. Rero mwiyumvire neza, isi yacunguwe na Kristo, kandi we ariko arakora igice co gucungura abantu, acungura abo yatoranije kugeza uwa nyuma afise izina ryiwe mu gitabo, amaze kwakira ugucungurwa kwiwe akaba yadomweko ikimenyetso. Hejuru gato mu gice co hejuru yo kudomweko ikimenyetso, mwe data William yaciye yandika ngo yabatijwe. Ndavuga ati ngibi ivyo yamye ambwira yuko twahagarika umubatizo, kandi ndashaka yuko munkurikirana, reka tuvuge ngo mu ciyumviro nshaka kubabwira, nshaka kubereka. Aca yandika ku ruhande ati uwatoranijwe wa nyuma niyinjira, Kristo azoba yahamagaye umugeni wiwe. Niyinjira, akandi gace yanditse, niyinjira uwa nyuma, hanyuma azoca ava ku ntebe yo kutuvuganira. Uwundi murongo uwo yambwiye ngaho ni wa 80 na 82. Yaravuze none niki yakoze? Yamye atuvuganira kugeza amaraso yiwe amaze kweza umuntu wese. Umwagazi w'intama rero araza abanditswe mu gitabo. We yabamenye kuva isi itararemwa ko amazina yabo azoba yanditswe ngaho. We yamye ari ngaho ariko aratuvuganira, akora igikorwa cyo kutuvuganira kugeza abanditswe mu gitabo bose bamaze gucungurwa. Aho yaciye yandika ngo bamaze kubatizwa. Muri ivyo rero igikorwa aho kizoba gikwiye cuzuye aca asohoka. We yararangije igikorwa ciwe co gukora ubucunguzi, hanyuma yaceshera ku ruhande ngo ivyo biri muri kazoza. Murabona, kubera ko muri ico gihe hari hagisigaye abatoranijwe bo mu gihe cacu. Igikorwa co gucungura abantu cari ico gushinga intahe imbere y'aba bakuru. Ku murongo wa 80 naho aho niho yambwiye ati igihe kimatane cendwe benji, igihe kizoba carangije gukora igikorwa cacu ni nk'intumwa z'ibihe by'ishengero. Barangiza gutanga ubutumwa bwabo, intumwe gapfa, Imana ikayijana. Ariko ico gihe caba c'ikibidini. Mu gihe cacu ivyo ntibizoba. Ivyo bivuze mu butumwa bwinshi. Yarambwiye ngo igihe kimatane cendwe kizorangiza igikorwa cacu, muzoce mugaba ku bintu bizoce biba hanyuma. Sinigeze menya, ariko iri ngaha ntiyabimbwiye, ariko yarambwiye ati andika ibi nibi. Umurongo wa 80 n'inshuro nyinshi twawusomye. Haravuga ku rupapuro rwa 80 yavuze ngo rero umwagazi w'intama yaciye asohoka, kandi iminsi yiwe yari yaheze, iminsi yo kutwingingira. Niho rero uno mumarayika azoca aseruka, azoca agaragara. Aho ariko atubwira urindire kugeza aho azoshika mu bimatanije ubwavyo, azotubwira ati nta gihe kigihari. Niho rero hazoca hatangura igihimba c'isaha c'agacerere. Mwiyumvire ibintu bizoba muri ico gihimba c'isaha c'ikimatanije c'indwi, Imana niyabishaka. No ngaha mu butumwa ibyo byose ni ibintu yagiye ashira ku ruhande, yandika ku ruhande, kandi bikwegana n'ubundi butumwa. Nk'akarorero mu butumwa bwitwa ngo tugirire gute uwo Yesu yitwa Kristo, hari ikintu yanditse ngaho. Uwo murongo uravuga ngo izina rya nyuma birashoboka ko rizoba ryamaze kuba mu gitabo, kandi nta wundi muntu azoshobora kwinjira. Isi izobandanya yitwara nka mbere, ariko ishengero rizoba ryamaze gukwira kuzura. No kuvuga ngo ishengero rizoba ryuzuye, kandi sizobandanya bya bindi nyene. Hariho umurongo wo kuwa Mungu heze aho twasomye ahavuga ko
bazobandanya baja irya nino, ariko ishengero ryo rizoba ryakwiye umubiri w'ibanga w'abizera uzoba wuzuye. Kandi ivyo ntitubivuga, sinshaka kuzana, reka tuvuge ngo sinshaka kuzana ukutumvikana hamwe n'abakozi b'Imana canke namwe ndatamigere, oya, ivyo sico bigamije, ariko nuko twicara ku meza y'umwami nuko tukaganira. Ni nko mu gihe c'intumwa mu cumba co hejuru, abenshi baravuga bati ariko yari yaravuze ko tworindira iminsi 10, toya reka tugende, ati turamufise. Hariho umurongo uvuga nkuko ati turamufise tugende, oya tariko wibuka yuko yavuze ibi n'ibi, tirondera hanaho yavuze ibi n'ibi. Imbere yaho igihe ariko yari yavuze yuko azozuka, ati mwumve byagenze gute? Abagore hariya murabona bo bariko barigishanya, bariko bararondera ijambo, bagerageza guhuza. Nico gituma natwe tutariko tugerageza kuzana itandukaniro hagati y'umuntu n'uyundi, oya, ahubwo ivyo ni ukugira ngo tuganire ijambo nk'uko tubibone, nk'uko turiko turabibona mu butumwa bwa Mwidata William. Aha naho ubundi murongo yashize ngaho, Mwidata William acagira ikintu yanditse, nawe nyene ashaka kusabikanya namwe. Mwidata Branham yaravuze mu butumwa bwitwa ngo Kristo ibanga ry'Imana rihishuwe, ku rupapuro rwa 28 haravuga ngo rero Bibiliya yanditswemwo amabanga, kandi Yesu yarashimiye Data kuba yabikoze uko. Ukuza k'umwami rero kwanditswemwo amabanga, ntituzi igihe azozira n'ingene aza, ariko hamwe n'ivyo byose turazi yuko azoza. Kandi amabanga y'Imana yose yararindiriye iyo minsi ya nyuma, igihe byose bizosozegwa. Nuko rero we azokwihishura kugira ngo yerekane ivyo yakoze. Bene data, we namba yahishuye amabanga yiwe mu mwuzuro. Ni nk'ibi nk'akarorero tubigeranije n'ibimatanije ndwi Imana yakoreje Martin Luther kugira ngo arongore kiriya gihe c'ishengero, ikoresha John Wesley kugira ngo akore bijya bindi, kandi biciye muri ivyo byose yo yariko irahishurira muri bo buri gihe c'ishengero. Ivyo byose twarabibonye mu kwiga Bibiliya, ariko ubu mu minsi ya nyuma impamvu yo gukora ivyo hariho ikintu gikomeye cane, arico yavuze, yerekana iyo mituragaro ndwi. Kandi n'ikinyamakuru Life mu Congereza cyatanze iyo foto y'igicu c'umuco mu buryo bw'umuzingi, arivyo tudashobora gusobanura ubu, ntitubisigura, ariko yarambwiye yuko twoje hariya tukarindira ayo mabanga nari guhishurirwa. Mwidata William ngaha hejuru yaciye aca agafresh akadugana ngaha hejuru, sinzi yuko mubibona ngaha mu gice cyo hejuru. Kuvyo yari yavuze ngaha, yaciye yandika ikintu ngirakamaro cyane. Yaravuze ngo buri gihe cahishurirwa muri marayika wa buri gihe. William Branham iburengerazuba, ariho Tucson, ashushanya marayika w'umwami Yesu Kristo Eliya wa gatanu muri Amerika, arindiriye ko huzura ishengero. Kristo nawe ave ku ntebe yo kutuvuganira, amuhe igitabo gihesha uburenganzira, igitabo cy'ibimatanije ndwi. Kandi mwebwe muribuka ko we igihe yanganiriza igihe kimwe akambwira ati mfise igitabo gihesha uburenganzira. Kandi mwebwe mubihuje n'ivyo naramaze kubivuga mu buryo busa n'ubufoboye, kuko twariko turayaga tuganira ku kintu cyo kuduma ko ikimenyetso 144. Muri ico gihe harimo ibintu vy'intambara, ibintu nk'ibi. Arambwira ati ivyo ntibishobora kuba, kuko hariho abamarayika bagumije iyo miyaga kugira ngo ntihagire umuyaga n'umwe uhuha. Ivyo biri mu vyahishuwe indwi no mu vyahishuwe 14 nkungaho. Ati ivyo ntibishobora kuba benji, kuko bagifashe ngo ntihagire umuyaga n'umwe uhuha hataradomwa ikimenyetso mu ruhanga rw'abagorano b'Imana yacu. Turaze ko ivyo bizoba imbere yo gutangura kw'akababaro gakomeye. Ariko ndavuga ati ivyo bizogenda gute? Arambwira ati yambwiye gute? Timfise igitabo gihesha uburenganzira. Murabona igihe Kristo igihe yavuga nk'akarorero
igihe yavuga ko inzamba izovaga bapfuye bizera Kristo bakabanza bakazuka, hanyuma natwe bakiri bazima tugahindurwa. Mwiyumvira igihe cyose cahaciye imyaka 2000, ni ukuvuga ni mu gahe kaba kari muri ico gihimba c'isaha c'agacerere. Simvuze rero ati ivyo bigiye kuba ubunyene canke ati bigiye kuba uno munsi canke agiye kuba ibi n'ibi, oya, vyose bizoba. Yarambwiye ati vyose bizoba mu gusubikerana nk'uko ibiringo bibisikanya ibihe n'ibiringo, n'amasezerano nyene arabisikanya n'ubuvugishwa. Ni ukuvuga yuko vyose bigenda birabisikanya, kandi turindire nk'uko yambwira ko umuzuko uzoba umunsi runaka, ariko hategerezwa kuba ako gahe gato. Murabona, no guhindurwa nako nyene kuzoba mu gahe gato, kuko vyose birabisikanya, bigenda bibisikanya. No mu butumwa ndafise uwundi murongo hano wo mu butumwa ibikorwa by'ikimatana c'indwi, Mudataguriye aravuga, kandi uhereye igihe yatangura kuvuga ubutumwa bwavuze tariki 4 z'ukwa gatanu 1998, uhereye igihe yatanguye kuvuga ubutumwa n'ubu ntiyigeze aronka ahantu mu vyanditswe aho ashobora gukora impinduka kugira ngo avuge ku kindi kintu, kuko vyose biciga nino ikimatanije c'indwi kuri uno munsi wa nyuma. Kandi ubutumwa bw'inkuru nziza y'ubwami nabwo nyene buciga nino y'ikimatanije c'indwi, kandi umuntu ntashobora gucisha iga nino ubutumwa bw'ikiringo ngo abuzungurukishe ku kindi kintu kitari umwayi. ubwo butumwa butegerezwa kuzungurukako, kuko nk'uko ipine naryo nyene ritegerezwa kuzungurukira ku mwayi, nk'uko ubutumwa bwiza bw'ubwami munyihanganira, nk'uko ubutumwa bwiza bw'ubuntu wewe ntiwoshobora kubugira ngo buvuge ku vyagezwe vya Mose, kuko ntivyokunda. Butegerezwa kuvuga kukuza kwa mbere kwa Kristo nk'umagazi w'intama w'Imana mu gihugu cyo kwisubiza ivyiwe hariya mu bwoko bw'Heburayo, apfuye ku musaba Karuvariyo, hanyuma agasuka mpwemu wiwe ku bantu 120, agasuka mpwemu wiwe no kubizera, kubamwizera bose. Uko ibihe vyagiye birahera imyaka, kandi uwo mugisha wa mpwemu yera hamwe n'agakiza nuwo ku minsi ya nyuma, kandi n'ubu urugi ruracuguruye. Aho mwuwo mwanya nuko yabivuze, kugira ngo bashobore kwinjira batoranijwe basigaye batarinjira. We nawe wokwibaza uti, ariko namba Kristo ari we rembo, abatoranijwe bakaba bahari, reka tubivuge muri iyo mvugo ko ariho bari. Urugi irembo akaba ari Kristo, kandi iremba ry'ikiringo c'ubuntu rikaba ryarugaye. Mbega bazokwinjirira he? Mbega bazoca mw'idirisha? Kuko hocashitswa wa mugani Yesu yavuga hariya w'amazimano, umuntu arinjira atarafise umwambaro w'ubukwe. Murabona, namba irembo ryugaye ntibashobora kwinjirira mw'iremba ryo Kristo. Ariko murabo ko yavuze ngo hashobora kwinjira n'abandi bantu nabo. Murabona, ariko ntibazoshobora gushika hazoshika batonejwe n'Imana, ntibazoshobora kuronka kuvuko bwa kabiri. Mbega umuntu aronka kuvuko bwa kabiri gute? Ni ukwizera Kristo umukiza wacu, akoze ibyaha byo mu maraso yiwe, akagira iki? Akabatizwa, akadomo k'ikimenyetso nk'uko yavuze hariya mu gitabo c'Imatanije. Ariko atamubatizo gihari. Murabona, nimba atakuntu na kumwe abo batonejwe bodomo k'ikimenyetso, nuko rero ntambuko yararangiye. Murabona, nuko rero twaramaze kwinjira mu ntambuko yo kubazoronka ubugingo budashira, bakazozuka hanyuma nyuma y'ingaje imyaka 1000 bakaronka ubugingo budashira, kuko bizeye umwami Yesu Kristo mu kuza kwiwe kwa mbere. Aravuga ngo ariko ntibazoshobora gushika ahazoshika batonejwe n'Imana, ntibazoronka kuvuko bwa kabiri. Gusa nabatonejwe n'Imana bagufise, ariko bagumana umugisha nabo bandi, kuko bazokwinjira mu bugingo budashira nyuma y'ikimpumbi hamwe n'urubanza rw'intebe yera, kuko bazogaragara ari nk'abantu bizeye kuza kwa mbere kwa Kristo, batanga ubuzima ku bwa Kristo, hanyuma baba bufasha mu ishengero rya Yesu Kristo. Ni vyiza, reka ivyo tubigarukirize ngaho, kuko ivyo dutanguye gusigura ibintu vyinshi kuri ivyo bintu byose, twoca dukenera gukora izamu, kandi ubu twoba tugiye gukora izamu. Mbega ni bangahe binezera gukora izamu? Mwamuzi yuko igihe cacu ari ico gukora izamu, ari izamu, ariko murazi yuko twahawe gukora izamu ryiza, iryonezera hafi umwe wese muri mwebwe, izamu riba ku murango. Reka tugabe
mbega tuzohava mu isaha ya kangahe, tuzohava mu isaha yihe? Ni byiza, reka tuzogerageze kuba mw'iryo zamu sizere zo mu gatondo kugira ngo dutangure iryo zamu. Ariko ni gute tuzokora izamu ku murango? Nuko izamu rya kane riba ku murango, kandi nuko igihe c'ibuye kabeze furuka ari ico ku murango, nico ku munsi mushasha w'ikiringo c'ubwami hamwe n'umunsi mushasha w'ikimpumbi c'indwi. Kandi ku by'ivyo rero, hamwe n'umuco w'izuba wa Kristo arico kimatanije c'indwi, ugenda umurikira ayo mabanga yose y'ubwami bw'Imana. Rero ubu turaraba kandi tukabona, kandi turamenya rwose nk'uko natwe twamenywe, kuko iyo ari ku murango turashobora kubona tugashobora kumenya, nk'uko Miguel ashobora kumbona akamenya, nanjye ndashobora kumuraba kandi nkamumenya. Ni byiza, reka ivyo tubigarukirize ngaha, kuko bitagenze uko twoca tuja mu cigwa ico dutwara umwanya munini cyane, kuko twoba turiko turarabana umuntu na mugenzi we, kandi Kristo nawe nyene yoba ariko araturaba, kandi yoba ariko aratubona nk'abatoranijwe bo ku munsi wa nyuma. Natwe twoba turiko turamuraba, natwe twoba turiko turamubona, turaba ijambo ariryo Kristo, kandi twoba turiko turamubona. Nuko vyoca bigenda gute? Nuko rero twoba turiko turamubona tukibona turi nkawe, natwe twoba turiko turamubona ameze nkatwe. Kandi ibyo reka tubigarukirize ngaho, reka ibyo tubigarukirize ngaho. Nuko rero iyo ntambuko vuba cyane izoba iriko irashitswa mu mwuzuro, kuko hafi canke igice kinini c'ijambo, ntitwavuga ngo ijambo ryose kuko aho byose byoba byarabaye. Rero igice kinini c'ijambo kiriko kiraba umubiri mu buzima bwacu. Ni nk'umwana, sinzi gutera iyo nkuru kuko ntabwo ndayibuka neza, ariko ni umwana yari mu misozi, ntiyari bwigera abona icirore. Hanyuma igihe bamujyana mu nzu yari mu icirore, haciye acabona ko mw'ico cirore naho nyene hari y'umwana adugije ukuboko, n'uwo mwana wo mu cirore naho nyene arakuduza, adunguje umutwe, n'umwana nawe nyene akazunguza uwo mutwe. Murabona, twebwe nk'abatoranijwe turiko turakora ivyo Kristo ariko arakora, kandi aciye umwanya arasimba aravuga ati papa, ariko ni jewe. Murabona, aho mwedata Branham ivyo yashaka kuvuga, yashaka kuvuga ko hazogera igihe ubwo kuri iryo jambo bya bindi nyene vyaba kuri Sara, kuri iryo jambo we azoduha umubiri umeze nk'uwafise, kuko azoba ariko aratubona tumeze nkawe, natwe tuzoba turiko turamubona ameze nkatwe. Ijambo kuri ndere ngaho bizoca bifatana vyiyunga. Mu kurangiza, munyihanganire muri na mirongo imeze nk'iyigoye gato, kumbure sinabisiguye cyane, ariko ndizera yuko mwese mwantahuye neza. Aha, uno murongo wa nyuma wa mwedata Branham yaravuze, nashaka gusoma ivyo mwedata William yanditse ngaho ku rupapuro rwa 48 rw'ubutumwa bwitwa ngo izuba ryamaze kurasa. Reka ndaburabe, haravuga ngo nuko rero uwo murovyi ahubwo yari umwiga, mwe murabizi, bagiye kuroba baca barazimira barindiriye ko buca. Mwebwe murabizi, bobo ntibashobora kumva ukundi ijwi ry'inkengeri. Uwo murovyi aca aratumutwa aravuga ati, erega twebwe ati twazimiriye mu kiyaga. Aca aratumutwe aravuga ati, tekana mwana, tekana. Uwo murovyi abimenyereye, atekanye, mwe murabizi, yarazi ibyo ariko aravuga. Aravuga ati, rindira gusa izuba ryake, nuko turaza kubona aho turi. Uravuga uti, nategerezwa kuba umumetodiste, umubatiste, umupanekoti. Rindira gusa umwana aduge. Nizatabo William yaciye yandika ngaho ngo Mose na Eliya, umwana aduge, tuzobona aho turi. We ni ijambo, urindire kugeza ubonye ijambo rigaragaye ririko rirasira ku rubuto, umukama uzungujwe, tuzobona aho turi. Mwedata William ngaho yaciye yandika ngo reka izuba ryake.
intumwa y'iburasirazuba kugira ngo tubone aho turi. Ese ibyo byoba bityo muri umwe wese muri twebwe, tukabona muri iki gihe cya nyuma aho turi mu gihe mu mugambi w'Imana. Imana iguhezagire mwenda Miguel, wakoze cyane ku bwa rino higwe. Kumva nashaka kuvuga ibintu byinshi kandi ubu ndacafise byinshi. Kino gice kiri hano kugira ngo mwe mufise nino mirongo, uyu murongo nenda ufise kuva mu ntango mva nkitangura sinzi uko byagenze. Sinabitahura muri ubu buryo ndabibona hano mu buryo bwiza cyane. Mwese murabitahura, ariko jewe sinari bwabitahure. William bwiwe atarandika hano, iyo ataza kuhandika ariko guma ndavyumvira uko nyene. Ni igihe yavuga ko basemera bakabwira amabuye n'imisozi ngo iduhishe uburake bw'uwicaye kuri irya ntebe y'ubwami. Ngiye gusoma hanyuma ndaza kubasigurira. Mwenda Tabrana yaravuze ku rupapuro rwa 370 ataho niho bari ntibari bafise aho bihisha. Bibiliya iravuga ngo babwira imisozi n'amabuye ati nimutugweko muduhishe inyonga ziga yicaye kuri irya ntebe hamwe n'uburake bw'umwagazi w'intama. Bo bagaragaje kwihana, ariko umwagazi w'intama yari yaje kugira ngo yisubiza biwe. Bo barasemereye babwira imisozi n'amabuye, barasenze ariko bagiye gusenga bamaze gucererwa. Data William ngaho hejuru bo barasemereye babwira imisozi. Jewe nibaza yuko imisozi basemerera babwira amabuye kugira ngo abagweko, niko bivuga mu byayishu ati tugiye kwihisha mu masenga. Mwenda Data William acavuga ngo imisozi no bwami, amabuye nayo ni abategetsi. Murabe ingena ikintu giciye bugufi, kandi jewe sinebwa bitahure. Kombere Mwenda Data William mu butumwa runaka yoba yarabivuze, hanyuma hariho umuntu yambwira ati heraba ngaha yari yabivuze, ariko jewe ntavyo nari bwatahure, navyo nari nabonye. Jewe sinari bwatahure yuko imisozi ari ubwami, sinari bwamenye tuvuze ati mu buryo busesuye, sinari bwayibone nkuko. Kandi ibyo yari yambwiye yari yavuze ati muzobona ibintu biri mu gitabo cy'imatanijwe no mu butumwa bwa Mwenda Tabranamu na muri Bibiliya, muzobibona hanyuma hagati y'imirongo igihe ihema rizoba rihari. Mwiyumvire Mwenda Tabranamu, murabona Mwenda Tabranamu ngaho mu gice nabasomeye ati igihe ihema rizoba rihari tuzobona bino bintu byose byavuzwe n'abavugishwa, bivugwa n'integuza, bivugwa na Mwenda Data William Santiago wateguriwe inzira. Byose tuzobibona mu buryo bufoboye. Ariko umuntu yambwira ati ariko ni ryari hazoba gukwega kwa gatatu? Ni ryari? Mwene data, turi mu gukwega kwa gatatu mu buryo tutoshobora kuvyibaza, kuko igihe yantuma yambwira ati Benji, muri uku gukwega kwa gatatu mubisome. Imana guhezagire gukoreshe na bene data bose. Kandi muri uko gatatu si uko gatatu ni kwaza, oya mubisome ngaho yareka bivuga bwo nyene. Murabe rero uhereye igihe twatanguye kwinjira mu kuvuga kwa gatatu, ariko guhishurirwa kuzanwa n'ijambo igihe byatangura kuba mu mwuzuro. Muri uko gusobekerana turiko turabona mu mwuzuro aho ari gukata ikorosi, kandi no kubandanya muri ino nyubako y'ikiringo cy'ubwami. Aribwo butumwa buhoraho bwazanwe no kuza kwa kabiri k'umwami. Marayika yaratandukanye n'abandi, ikimatanije c'indwi, ugufise ikimatanije c'indwi mu mubiri w'umuntu. Muri William Soto Santiago ariwe vuba cyane tuzobona. Kandi namwe Data Miguel, Imana iguhezagire cyane, Imana ikurinde. Kandi bino bikorane nashaka kandi kukubwira kandi kantu gato yari yambwiye igihe Miguel niye akora ibikorane bimeze nk'uku, azagerageze kugira ngo arabe abari connecta bihuje nawe abari bo, kuko bashobora kuvuga bati murabe ingene bo bariko, reka turiko turavuga ingene bariko baravugana basitana, kandi ibyo si byiza. Ibyo se nabibwiye Mwenda Data Miguel ko mbere cyo n'ikintu nareka mubwira ku giti ciwe, ariko umwanya uri kurihuta kandi turateye imbere cyane. Ntitwoshobora rero kubandanya tureka ivyo ngo bibe uko nyene. Buke buke tuzogenda turabona ingene twese tuzoba ku murongo umwe, nubwo hari utucanke turiya tudahuriza, ariko Imana iradufasha. Utwo tuntu twose rero dukora tugakoranira hamwe
si uko tuzoreka gutransimeta buri gihe tuzokwama dutransimeta kuri internet no ku buryo bwose Imana yaduhaye, kuko bwamye kandi buzokwama ari uburyo bw'umugisha. Ariko bene data ntibabikoreshe kugira ngo bagwanye, ariko bakoresha ubwo buryo kubw'umugisha w'umubiri w'ibanga w'abizera wose hamwe n'umubiri w'ubukozi. Nuko rero ibyo byose ntimubifate kugira ngo mutangure kungwanya canke mugwanya mwenda tamegere, mubifate nko kugwanyana, ariko ni ikintu gitwungira ubumwe mu rukundo rw'Imana umuntu na mugenzi we. Kandi ivyo ico bidufasha ni ugukomera cane abakozi b'Imana hamwe n'amashengero, kugira ngo twese tugume turi ku murongo umwe, kandi buri kantu kose tukavugane. Nuko ico twipfuza ni ukuronka twese, ico twipfuza twese ni kwakira, ni ukuronka ukugenderwa n'abamarayika. Twegurira ubuzima bwacu mwami kubw'uko kugendererwa kw'abamarayika. Ni gute mwenda Abrahamu yabwiwe ati ubuzima bwawe ubwegurira umwami kuko ugiye kuronka ukugendererwa? Natwe nibyo turiko turakora, twegurira ubuzima bwacu mwami, dukoresha igihe neza kuko igihe kiregereje. Nuko rero Imana ibahezagira, Imana ibarinde, dushobore kubona aho turi mu mugambi w'Imana uyu munsi. Imana iguhezagira mwenda tamegere, nizeye ko mwoba mwantahuye kandi ko ano majamba ameze nk'ayagoye gato ababera y'ubufasha n'umugisha. Kandi buri kintu cose mudahuza nanje canke na mwenda tamegere, ivyiza nuko mwosenga Imana kugira ngo Imana ibandanye dufasha, kandi tubandanye tuba mwenda tamegere na jewe n'abakozi b'Imana bose tube abo mugisha n'ubufasha kubw'ishengero ry'umwami. Ico nico cipfuzo cacu, ko urukundo ruganza mw'ishengero ryose ry'umwami, kuko turi hamwe twese turanesha. Kandi mw'uno mwaka turonke intsinzi mu bintu byose twiga. Imana ibahezagira, Imana ibarinde, murakoze cyane mwenda tamegere ko bwari no higwe. Duhaguruke twese kugira ngo dukomere amashi mwene data Hose Benjamin Perez.